turamutse twongere tubahe n'ikaze nshuti namwe bakunzi musanzwe mudukurikira kano ku mbuga nkoranyambaga nk'uko bisanzwe ni ikiganiro cacu ikiganiro canyu umuririmbyi n'umucuraranzi musanzwe mushikirizwa na jewe Toyi Ale. Uyu munsi rero turitegurira gusozera urukurikirane rwacu canke seri y'ibiganiro twakoze ujanye n'ingabire z'umuririmbyi, umurongozi w'indirimbo, amakoraniro y'abera, umwanditsi w'indirimbo, kurukumbure bakwiye gukoresha izo ngabire zabo guhesha Imana icubahiro. Reka imbere yuko twinjira mu ido n'ido ry'ikiganiro, kaze wa mutumire wacu usanzwe mumenyereye, kaze mutumire. Murakoze kwikaze. Murakoze namwe kongera kutwitaba kuri kino kiganiro kumbure cyanyuma kirangiza ino seri yacu. Ubuheruka twarabonye ko umuririmbyi kugira ngo ashobore guhesha Imana icubahiro mu ngabire ziwe nuko abanza kuba yarumvise ubutumwa bwiza bumushoboza gukira ingorane y'icaha, kuko twabonye ko icaha ari cyo gishobora gutuma umuririmbyi, umucuraranzi canke umwanditsi w'indirimbo adashobora guhesha Imana icubahiro nk'uko bikwiriye. Ko rero bikwiye yuko abanza gukira iyo ngorane y'icaha kugira ngo ashobore kubaho ubwo buzima bw'Imana Imana. Mbega mutumire iyo yoba ariyo ntango yo guhesha Imana icubahiro biciye muri izo ngabire n'abo bantu? Urakoze cane. Inyishu yanje yoba ego cane. Kuvuka ubwa kabiri nyuma yo kumva ubutumwa bwiza niyo ntango y'umuntu wese ahindutse kugira ngo abeho ahesha Imana icubahiro. Ni ukuvuga ngo uko twabibonye imbere yo kuremwa k'umwana w'umuntu, guhesha Imana icubahiro no kwinezererwa ibihe byose, ariko ntibikunda kw'ingorane y'icaha. Rero amaze kumva ubutumwa bwiza hanyuma akabwakira, Imana ikamugirira ubuntu, akavuka ubwa kabiri, abatanguye aho nyene ni intango ibitanguye yo gutangura urugendo rwo guhesha Imana icubahiro. Ego ni intango ibitanguye y'urugendo rwo guhesha Imana icubahiro kugira ngo aba yavutse ubwa kabiri bifashe kuba yumvise ubutumwa bwiza. Reka amaze kuvuka ubwa kabiri nta kindi gikenewe, ubuzima bwe bwose bushobora kubaho guhesha Imana icubahiro. Muba mw'ishu oya, twovuga yuko atakindi gikenewe nkuko nari mejije kubivuga, ni intango abatanguye. Ubuzima bwo mu buryo bw'impemu tubugereranya n'umwana muto. Iyo avutse bahejeje kugabira umwana muto, atangura intambuko zitandukanye kugira ngo azoshike ahantu aba akuze. Intambuko acamwo abanyumviriza bose barazibona, barazizi. Aho umwana atangura kwavura, aho umwana atangura kujya gutambuka, aho umwana atangura kwirukanga, aho umwana atangura gufungura, aho umwana atangura kwiga amashuri mato mato, ayisumbuye, kaminuza. Nk'uko urwo rugendo ruhari mu buryo bw'umubiri, niko no mu buryo bw'impemu umuntu akura. Rero iyo umuntu avutse ubwa kabiri, aba atangiye urugendo rwo gukura mu gushushanywa n'uwo yizeye. Uwo yizeye ni Kristo. Aba atangiye urugendo rwo gushushanywa n'umwana w'Imana. Hamwe rero no muri urwo rugendo hari ibintu bibiri bimufasha kugira ngo ashobore by'ukuri guhimbara Imana cyangwa guhesha Imana icubahiro. Ibyo bintu bibiri, ica mbere cyitwa ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera ubwa mbere ni bwo rufatiro rwo kwizera Kristo. Imana yageze niyo kuva kera hose ko umuntu niyavuka ubwa kabiri azoba aregwa, akuzwa n'ibyanditswe byera. Ndamenyesha ko baratwumviriza ko iyo umuntu avutse ubwa kabiri akabyagwa na mpemu yera, kuvuga aba atanguye, haba hagiyeho ubucuti hagati yiwe n'Imana. Ubwo bucuti ntibukurwaho. Aba avutse ubwa kabiri akakira ingabire ya mpemu yera, hanyuma abavutse n'ubugingo bugashira. Bwabo kubera ko atababwiye mu ijuru, aca atangura kubaho ubuzima bumufasha kugiranira imigenderanire n'umuremyi wiwe. Wa wundi twabona afise intumbero yatumye amushira kuri ino si. Rero kugira ngo ashobore kubaho ubuzima bumuhesha icubahiro,
hari icyo Imana yashyizeho kirongora uwizera wese. Uvuga ngo aza kuba umuririmbyi, umucuranzi, umwanditsi, umurongozi, yabanje kuba uwizera ku ruhande, kuko hari ukuntu ngo twabitandukanya, umenga abaririmbyi cyangwa abanyamuziki bose barafise ukuntu bobo bari ku ruhande, ariko by'ukuri baza kuba bakorera mu ngabire zabo babanje kuba abizera. Nico bituma n'ibintu byose biraba bizera bibaraba ukumambere. Rero hamwe n'icyo Imana yashyizeho gifasha uwo ari we wese kugira ngo ashobore kumuhesha icubahiro mu byanditswe byera. Inyuma y'ibyanditswe byera namwe gusoma ego icya kabiri ni uburyo Imana yashyizeho kugira ngo uwizera ahejeje kumurikirwa n'ibyanditswe byera ashobore kuronka icyo abwira Imana mu buryo bw'ikiganiro, nicyo twita amasengesho. Amasengesho ni ikiyaga hagati y'umuntu n'Imana. Ni uburyo Imana yashyizeho ngo umuntu abwire Imana, hanyuma Imana nayo yashyizeho uburyo abwiramo umuntu biciye hehe mu byanditswe byera. Rero ibyo bintu bibiri ni ibintu bikomeye cyane by'urufatiro ruri hagati y'imigenderanire y'Imana n'umuntu. Imana ihejeje kurokora umu-artiste wese imusaba kugira ngo imigenderanire nawe, kuko nta n'uburenganzira bafise bwiwe. Ni Imana iba yamugobotoye mu buja bw'umwezi, ni Imana iba yamukijije umwasi, hanyuma imusaba yuko babaho bafitaniye imigenderanire yubakiye kuki ibyanditswe byera, yubakiye kuki yubakiye ku masengesho. Ibyo bintu bibiri rero ni urugendo rushishikara gushika umuntu akora umurimo. Nicyo gituma ari ahantu hakomeye cyane. Abartiste bamaze kuvuga ibya kabiri, ikintu Imana ibasaba, ibiteze ko, ibakeneye ko kugira ngo bayiheshe icubahiro, ni uko by'ukuri baca binjira mu byanditswe byera, bakamenya Imana bizeye ingene yishuye, bakamenya ibyo igomba ku buzima bwabo, bakamenya ingene yagenye intumbero y'ingabire zabo, ingene bashobora kuzikoresha, hanyuma bakabaho bafitaniye imigenderanire mu buryo bw'amasengesho, ariho by'ukuri Imana iguma ibabwira icyo ibakeneye ko nk'umwami wabo arongora ubuzima bwabo, arongora ingabire zabo. Murakoze cyane. Tukiri ngaho murashoboye kutubwira ibintu kumbure bishobora gufasha irivye umucuranzi, umwanditsi w'indirimbo, umurongozi w'indirimbo mu makoraniro y'abera, ariko hari ikintu bise bitakoze nk'umuhinga canke umuririmbyi akongera akaba n'umucuranzi. Mbega ikijanye no gukarisha ingabire coco umuntu yoca cirengagiza ko naco mu makoraniro y'abera usanga abantu baba biteze ubumenyi budasanzwe uyu mucuranzi canke umuririmbyi mu bijanye n'iyo ngabire yiwe. Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo twama duhura naco mu rubuga rw'abanyamuziki, aho by'ukuri gukarisha ingabire cyangwa gushira imbere ubuhinga byirukanga cyane cyane ari byo bibaraje ishinga. Ariko by'ukuri ku bijanye n'abartiste bitwa ko bakorera Imana, bavugira Imana ubwayo ntiyashyizeho ingabire kandi yabahaye ingabire ubwabo, ishaka yuko ingabire ariyo y'inzugane cyangwa ubuhinga ariko bw'inzugane. Ubwa mbere Imana ikeneye umutima. Ugombe uba uvuza urugero rumeze gute, uririmba abantu bose tukajyana hasi, kubw'ubushobozi bw'umuziki ubwabwo nta kintu na kimwe bizoba bimaze mu maso y'Imana. Ariko ikintu gikomeye cyane, uyu muntu ariko aririmba ku rugero rw'abantu bose bumva borambara hasi, uwo muntu ariko avuza amakoro ku rugero rw'ubuhinga professionnel, mbega vy'ukuri uwo muntu umutima wiwe umeze gute? Ubundi bwo bivyo n'abartiste bisi baravuza bararirimba ku rugero kanaka, ubuhinga turabona babufise. Ni ukuvuga rero ikintu kiza imbere cyane niyo migenderanire hagati y'umu-artiste n'Imana yiwe, yubakiye ku ijambo ryayo, yubakiye mu masengesho. Iyo migenderanire bagirana ikomeye cyane kurusha ubuhinga. Wanashaka ubuhinga bufise ibice 20%
ariko ibijanye n'ihinduka ry'ubuzima igizwe n'ibice 80 kwijana. Nico gituma rero bikomeye kandi bikenewe cyane yuko bamanza gutebera ku bijanye n'ibituma baba abantu bo. Umwe niwe yavuze ngo inkende ukayirungika hejuru utabanje kuyihisha ubwambure ubuteye kw'iyo nkende ihenera abantu. Yandi majambo abatise bagashirwa kuri podium batabanje guhabwa ibyankenerwa no kubwirwa umutima w'igikorwa bagiye gukora n'Imana bakorera n'ico isaba baca bashira imbere ubuhinga. Ni ukuvuga nta kindi kintu kandi ivyo biza kubasha mu guteka ukomeye cyane aho baza kwisanga niba ubwabo bashaka guhabwa icubahiro, niba ubwabo bashaka kuboneka. Ni ukuvuga ngo baba bakuyeho ya mana yabarimo kandi ya mana ikeneye izo ngabire zabo bazikoresha ku bw'icubahiro cyane. Rero si ingabire, si ubuhinga bw'ingabire buza imbere, ariko haza imbere byanditswe byera n'imigenderanire afite n'Imana iciye mu masengesho. Sinanse ubuhinga turabukeneye, ubwo ubuhinga ni ikintu cya kabiri. Icya mbere ni uguhinduka umutima. Yego, ugerageje kubumviriza ni nk'aho muvuga muti imigenderanire yo muririmbyi no mucuranzi ibaye ikomeye ibijanye n'ubuhinga naho bitoba birebire ntacyo bitwaye. Tuvuze yuko naho bitoba birebire tuba two tubizana dufatiye ku muremyi. Igikomeye cyane ni uko umu-artiste aba azinanye n'Imana biciye mu ijambo ryiwe, afitanye imigenderanire nawe biciye mu masengesho. Kandi bwobwo ivyo bikaba bitari mu Imana biragaragara. Murakoze cyane. Igikomeye cyane ni uko uwo mu-artiste canke uwo mucuranzi, umuririmbyi, umurongozi w'indirimbo aba afitanye imigenderanire yimbitse n'Imana. Mbega hambavu y'iyo migenderanire bifatiye kuba mu ijambo, mu byanditswe byera no mu masengesho, ikindi kintu asabwa? Ego, murakoze cyane. Hamande yo gutebera mu byanditswe byera hakaba gutebera mu masengesho hamwe n'umwami hamwe kuturema, hari ikindi kintu ca gatatu kituraba twese abizera wanashaka kirengagiza, ni ikintu cyo gushitsa itegeko rikuru. Hari itegeko rikuru twahawe n'umwami turibona muri Matayo 28:28. Igihe Yesu ahejeje gutegura abigisha hanyuma abarungitse arababwira ngo nimugende mu mahanga yose muhindure abantu bose abigisha. Ubwo n'urufatiro rw'itegeko rikuru, kandi ugiye kuraba ni n'urufatiro rwa Bibiliya yose. Niho hahagaze ihangiro ry'ishengero, aho by'ukuri umuntu wese yavutse ubwa kabiri ahamagarirwa kubaho ashingira intahe uwo yize. Tubaye ahantu bavuga ko ibintu bijanye n'ivugabutumwa ari by'abavugabutumwa, ni nko bavuga ibintu by'amasengesho n'iby'abasenzi, ibintu by'ijambo ry'Imana n'iby'abapasitori, ariko by'ukuri no kwihera cyane uko Imana yabishyize mu ijambo ryayo. Ni uko ibyanditswe byera, amasengesho no kubwira abandi ubutumwa bwiza ari ibikorwa uwizera wese asabwa. Mu gifaransa sont de devoir, si n'ibintu uhitamo cyangwa udahitamo. Gusa kubera umuntu ari responsable afise uruhara rwo guhitamo, araza guhitamo kutabikora. Mugabo icyo ijambo ry'Imana ritubwira no ko umuntu wese azobaho inkurikizi y'ibyo yahisemo. Rero mwaramumbajije muti ni ikihe kintu ca gatatu? Nico aho by'ukuri umu-artiste wese, umuririmbyi, umucuranzi, umwanditsi, umurongozi basabwa kutabasinda bibazwa ku bandi ba-artiste. Tugombe duhera aho bakunda kubabaza umwanya munini bagenzi babo bazi neza ko batarabikora kabiri. Imana yageze ko umuntu azizera biciye muri Kristo Yesu ari we abwira abantu. Niko Pawulo abivuga mu ikete yandikiye Abaroma
gace 10 bazokumva bati atawababwiye ivyiwe bikuvuga ngo harakeneye abantu bagenda harakeneye abantu bavuga kuko no kwizera kuva ukumva bikuvuga abo bantu bavuga rero ni bantu bitwebwe twizeye nimba umuntu yaravuze bwa kabiri abimenye neza yuko kubwira abandi ubutumwa bwiza kubwira abandi Kristo bimurara si ibintu by'abana ni ikintu cy'uwizera wese turabibona amaze kumenya abigishwa akababwira ibyo ariko n'abasengera ubwiwe yaravuze ngo ndasabira n'abazokwizera ku bwabo ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 17 ubandanyije usoma tukuvuga arerekana ingene asabira abo yamuhaye bwa mbere abigishwa we kongera agasabira n'abazokwizera ku bwabo ko ari bo yararonse bwa mbere ibyo byerekana ko abazokwizera inyuma y'intumwa bose natwebwe bakino gihe turimo natwebwe abarundi turimo abaartiste b'abarundi turimo twese turarabwa no kuvugira umwami kandi wanashaka ikintu kigaragaza ko umuntu yahindutse nuko avugwa muhinduye avugwa bahuye nawe rero si ibyo vraiment gutebera mu ngabire gusa n'indirimbo turirimba ugasanga nizirimo Kristo oya ni itegeko ry'umwami bituraba twese aho turi hose dusabwa kumuvugira turaza abaartiste no munsi bariko baritiranya kuririmbira umwami kuvugira umwami mwari we yabacunguye kuko ntashoba yindi bafise bariko bagenda bitiranya bagenda baririmbira ikindi kintu atari Imana mugabo abaartiste banyumviriza baravuze bwa kabiri na bagenzi babo barabarana umwanya munini kuko nibiyumvira ingene bashobora kubabwira Kristo bashobora kubabwira inkuru yiwe kubw'aho avuga nti harakabaza igihe utavugira umwami yagucunguye nawe ko ntawo umenya bareke kumuvugira nta n'uwo umenya akakumukorera yego murakoze cyane ariko tugarutse kuri ico kintu ari abavuga bati Imana yatanze ingabire zitandukanye ntawe yahaye kwigisha ntawe yahaye kuvugishwa n'izindi biga nabo banyengabire bavuze yuko muri ubwo buryo nyine bakoresha ingabire zabo ariko baravuga bwiza biteye bya bindi tumenyeye yaho umuntu ahaguruka uwo muhamagaro w'ivuga butumwa cyangwa w'ijana butumwa ngo bigaragare ko yagiye hagurutse vuga bakabikora muri uwo mutima w'ingabire yiwe ese naho ntaba ariko aravuga ubutumwa bwiza ego reka mbere kujanye n'ingene Imana yatanze ingabire by'ukuri bose sabigisha bose sabavuze ubutumwa bwiza nkuko tubibona mu bango Paulo yerekana bose sabavugisha Imana yarashizeho novuga inkingi zitanu zirongora izindi ngabire mu bwami bw'Imana ibyo bisobanura ko hariho abantu binjira mu ibango ryo kuvuga ubutumwa umwanya wabo wose ariko yamara naho atari twese dutanga umwanya wacu ubuzima bwacu kugira ngo dutware ubutumwa bwiza bisiga ko tuba basinda bibazo aho hacabaho itandukaniro gato ryo kuba umuvuzi ubutumwa bwiza n'uwo kubicabona cyangwa gushingira umwanya ubundi bwo ijambo ry'Imana riradutamagarira kugaragaza ubuzima bwejeje naho tutovuga ubuzima bwejejwe bugaserura Kristo twizeye ukuvuga rero ku muntu atari umuhamagaro w'ubuzima bwiwe bwose nk'uko Imana yabimuhamagariyemo ntaca basinda bibazo kuko na Yesu arabivuga ko turi umuntu w'isi turi umuco w'isi none tuzonohisa ikibano gute abadukikuje gute tuzobamurikira gute si ngombwa tuje mu bihugu bitarashirwa n'ubutumwa bwiza ibyo Imana irahamagara mu buryo bw'umwihariko ku buryo umuntu abimenya ko ari hamurongore bw'abasigaye bo babandi twirirwa ku muziga misi yose babandi twirirwa turiko turatwabaya indirimbo n'amakoro none twebwe ntibituraba oya biraturaba ko mu mwanya muto tumaramwo turafise kuvugira Kristo ni kuvuga ikindi gihe n'umwawe mubona ko bikenewe muzonumira aricyo kigo cyonyine mbega ni gute tutabaye ba missionnaire ushobora kuvugira Kristo birakunda mugabo icyo nagomba kuvuga ni itegeko ku wari we wese
nimba biza gutandukanira ku buryo tuza kubikora n'umwanya tuza kubikoramo n'ingene Imana kudusunika ahantu hanaka mu karere kanaka by'ukuri biza kuba byabanje kuba itegeko kuri twese. Hanyuma ku ruhande rw'abakristo bavuga bati twebwe tuvugira Kristo dukoresheje umuziki, dukoresheje indirimbo, ego cyane n'amatorite mubazanye ihinduka ni bwo buryo yakoresha mugabo we yakoresha umuziki n'indirimbo nk'ibikoresho bimufasha kwamamaza ibyo yizeye. Rero ku bakristo bavuga ko tugaruka mbega by'ukuri ni ibiki baririmba mu ndirimbo, by'ukuri bavuga Kristo umwe y'abana, bavuga ubutumwa bwiwe, baramusobanura nk'Imana mu burangamutima bwiwe bwose, baramusobanura nk'Imana yambaye umubiri, baramusobanura nk'Imana yagiye kumusaba igapfa mugabo itafuye nk'Imana yafuye nk'umuntu kuko gucungura umwana w'umuntu. Mbega barasindagira cyane ko atahereye mu mva yashyizwe hejuru. Mbega by'ukuri baratsindagira ko ubu yicaye iburyo bwa Data kandi azogaruka gucira isi imanza. Nimba by'ukuri bagerageza kwandika indirimbo no gukoresha indirimbo ziri muri uwo muzingi no kuri aho tuzovuga ati baravugira Kristo nk'uko intumbero y'amakoraniro ari gusubira kuba ubutumwa bwiza, nicyo gihe tuzovuga duti ko baradufasha kubaho cyangwa gusubira kubaho ubutumwa bwiza. Rero kuririmba no gucuranga ni ibikoresho, iyo bikoreshejwe neza birashobora kuvugira umuntu. Ego murakoze cyane, ariko kandi tumva yuko mudusize ahantu bashoboye kuba twobyagura cyane kugira ngo tumenye ukuri ibijyanye n'ibyo biririmba, source d'inspiration yabyo, mbega bavoma hehe n'iryahe soko bavoma kugira ngo kumbure n'ubwo buryo bibaza yuko barako baravugira umwami mu ndirimbo zabo, mu bihimbano byabo, mu bikorwa byabo byo kwandika indirimbo, ko by'ukuri dushobora ko kumvamo Kristo avugwa mu burangamutima bwiwe. Muri cyo ni ibindi biganiro tuzotegura kugira ngo twagure tumenye ni gute bashobora kubikora muri uwo mutima kugira ngo kumbure bamaze Kristo no mu ndirimbo zabo. Mbega mutumire twitegura kurangiza runo rukurikirano rw'ibiganiro byacu twegeranirije hamwe byose muri rusange. Ni iki mwubwira abariko baratwumviriza na cyane cyane aba artiste bariko baragira muno muzingi wa gospel w'indirimbo zihimbaza Imana, ni iki bosigarana nyuma yo kumviriza runo rukurikirano rwa bino biganiro? Murakoze cyane. Ikintu navuga ni uko nk'uko nabivuze ku kiganiro giheruka yuko gusuzuma ko umu artiste yumvise ubutumwa bwiza hanyuma akabyakira ko kwizera akavuga bwa kabiri ikintu gihambaye. Rero mu kiganiro cy'uno munsi inyuma yo kumva ubutumwa bwiza hanyuma akabwakira amenye yuko arabwa n'ibintu bitatu. Kuvuga ngo icyo Imana imwiteze, icyo Imana imugomba, icyo Imana ishaka kubona muri we giserukira mu bintu bitatu. Ni uko ubwa mbere uwo artiste akura arongowe n'ibyanditswe byera, amenya umwami arongowe n'ibyanditswe byera kuko yishuye. Ubwa kabiri akagura imigenderanire hamwe n'umwami we mu buryo bw'amasengesho, ari rwo rugendo rushishikara rwo kwezwa kwiwe. Ko inyuma yo kuvuga ubwa kabiri turaguma tugaruka kuri iyo ku bijyanye no gutunganywa ku munsi ku munsi, hama ubwa nyuma akabaho amuvugira bataramumenya, akabaho yerekana ubuzima bwiwe no burahinduka ariko buhindurwa n'iyo yakiriye. Ni ukuvuga ngo ni navuga ko ari inyabutatu y'ibintu bitatu: ibyanditswe byera hamwe n'amasengesho hamwe no gutwara ubutumwa bwiza cyangwa gushinga nabi. Hanyuma umu artiste ari hagati ntari, niho ubuzima bwe buza guseruka tumubona kuri podium ugasanzwe agizwe n'ibyo bintu bitatu. Ni ukuvuga ngo ariko arakoresha ingabire yiwe ari kuri scene, umuririmbyi akoresha ingabire imwe kuririmba, ugavuye kuri podium agasubira hanze akikujwe n'ibyo bintu bitatu. Nibwo buzima abayeho gushika Imana irangije igikorwa ciwe, kandi muri ico gihe Imana izohabwa icubahiro. Bwa nyuma urangiza mumenyesha artiste yuko umuntu wese
wese yaremwe n'Imana yari ifise mu mbere ku buzima bwiwe kandi hari umunsi umwe wese azoseruka imbere y'Imana atange icegeranyo c'ingene yakoresheje ingabire ziwe. murakoze nawe reka kumbure tubashimire kano kazina duhaye kuva mu ntango za bino biganiro twizera neza ko abagiye badukurikirana kuva mu kiganiro ca mbere gushika aho tugeze kurangiza ino seri yacu by'ukuri bashoboye gufashwa wowe ushobora kuba ubikumvirije ariko bwa mbere ushobora kuraba ibindi biganiro kuri chaîne yacu ya Brightness Burundi niho ibiganiro vyose twagiye dukora kujanye n'umuririmbyi n'umucuraranzi inkomoko y'ingabire ziwe impamvu kumbura ashobora kuba yozikoresha ni gute yozikoresha ku buryo icubahiro c'Imana ibyo byose kumbure twagiye turabicako naho kumbure dusozereje ubutumire agerageza kutwereka ubuzima umucuraranzi umuririmbyi umwanditsi w'indirimbo ashobora kuba yobamwo kugira ngo kumbure aserutse kuri podium ashobore kuba yokora muri wa mutima wo guhisha Imana icubahiro. Reka tubashimire mubwire ego nari ndabashimiye cyane kuba mwarantumye gusangiza abantu izo nama nazakoresha. murakoze cyane kadushimire n'abari ko baradukurikira tubasaba kugira ngo murushirize kubisangiza n'abandi naho utaha mu yindi seri kumbure ibiganiro tuzogenda tubategurira aho tuzogenda duhura n'abaririmbyi batandukanye musanzwe mumenyereye n'abandi bo hirya no hino kugira ngo nabo barushirize batanga umuco ku bijanye n'ico gikorwa kidasanzwe umwami Imana yagenge canke yahaye abacuraranzi abaririmbyi abanditsi b'indirimbo n'abarongozi b'indirimbo mu makoraniro y'abera naho utaha Imana yahabwa icubahiro cyane.